bakirukanwa ataco bahowe, bakirukanwa bakataha uko kubatekera kikaba ikibazo. Hariho abagenda baramugaye, hariho abatubaguritse amahanga. Abo n'abakozi bishira hamwe rihingura ivyuma Iron Steel bahagaritse akazi kuva kuri uyu wa kane igenekerezo rya 30 Munyonyo umwaka wa 2023 aho kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya kabiri Kigarama uyu mwaka twabasanze ahakorera iryo shira hamwe mu Ngagara inyuma y'isoko y'umugwizatunga Siyoni. Emile niyo mahoro yaserukiye abo bakozi yaratumenyesheje icyatumye bahagarika imirimo. Twagaritse akazi kubera imvo zitandukanye twagiye dusaba kuva kera ko twokoroherezwa mu kazi kugira natwe imiryango yacu ishobore kubaho, mugabo vyarananiranye twaranditse amakete ntitwiya turonka inyishu. Niyo mpamvu mubona kuva uno munsi twagaritse akazi ko dufise ibintu dusaba. Turasaba kudugirizwa umushahara kuko ku bihumbi 2 umuntu akorera ku munsi agakora amasaha 12 ayo mafaranga ni make cyane. Kecane imiryango yacu nishobora kubaho kwa ayo mafaranga. Twebwe nk'ubu dukora amasaha 12 ngaho. Ariko amasaha genewe n'akazi n'amasaha 8. Ariko twumva ukuntu yo ca guhumbi 4 muga amasaha arengeye ayo y'inyuma. Yo bita ama supplémentaire atakwereka amafaranga ingene harugwa. Kandi ntanakwereke neza amahera ukorera kandi gwo kabona neza yuko ayo mafaranga ataduga ivyo bihumbi 4. Twe dushaka kwahindura iyo kontra ya kera korerako. Par exemple, bus iri kuri 650 siko dushinga igiciro ca bus. Ako sinumva ingene umuntu yo ca guhumbi 10 mu kwezi kose. Ukoresha 39 ayo mafaranga yandi yo ca vahe. Ibindi navyo abakozi hari abadafise ama assurance bakomerekera mu kazi kuvuzwa kikaba ikibazo bagaca birukanwa mu kazi. Nivyo nibibazo bikomeye twagiye turabona ngaha, hariho abahamugarira, hariho abahahurira n'ibindi bibazo bitandukanye, bakirukanwa ataco bahowe, bakirukanwa bakataha uko kubatekera kikaba ikibazo. Hariho abagenda baramugaye, hariho abatubaguritse amahanga, hariho abacitse intoke, hariho abafise ubumuga butandukanye. Abo bose imanza hari n'iziri mu butungane, ariko izo zose nta rubanza numwe rwigera rucika. Mu bisanzwe hariho abafise n'imyaka irenga 10 ngaha y'akazi. Ariko hari ikindi kibazo ntari navuze, hariho abantu mu bisanzwe amateka avuga yuko mu mezi 6 umukozi abaronkejwe kontra. Swate uramushima ukamuha kontra canke ukamwirukana. Rero hari abantu bafise plus de 10 ans ngaha bakira abajournalier. Ikindi naco twebwe kuva kare twarasavye yuko hoshinga urwego ruserukira abakozi kugira ibibazo bizoze biravugirwamwo, ariko ivyo vyose umukoresha ntigeza bishaka. Twaragerageje turaja mu bushikiranganje twaranditse amakete baratwemeza yuko bazoza ibibazo babikemure, mugi ivyo vyose nta cigeze gishikwako. Haruhande yo kongerezwa agashahara hisunzwe ubuzima tugezemo, abo bakozi basaba ko umukoresha yobaha bose amasezerano y'akazi ajanye n'ibihe barimo bakavuzwa bakongera bagategekaniriza kazoza nk'abandi bakozi. Ildefonse Ndayishimiye umuyobozi ajejwe abakozi muri iryo shira hamwe arabeshuza ivyo bavuga akagira ati kw'ivyo bibazo bavuga nobeshuza ivyo zose bivugwa yuko atari ivyo. Ubwa mbere duhereye kwikijanye nuko abakozi bagira amasanganya bavuzwe, mwavyiboneye namwe twabiberetse. Abakozi bacu basanzwe bakutirizwa bose muri INSS. Ikigeretse kuri ico turafise Mutualité Solisi niyo dusanzwe twivurizamwo, ari umukozi agize ikibazo ngako kazi avuzwa 100%. Amafaranga ukwezi guheze barazana facture societe ikariha. Ari ugize ikibazo bisaba yuko akina declaration muri INSS irabimufasha mu kuko dusanzwe dukorana na INSS. Rero kuri ico oyi nububeshi ico sivyo. Hanyuma kwiki cyo abakozi bavuga b'abajournalier nabo nyene hari asanzwe amabondoswe basanzwe bivurizako, kuko hari ko umukozi yaza gakora uno munsi akoze umunsi umwe ukasanga cyagira nk'ikibazo umunsi arakomeretse. Cyo gihe rero twaje tumuha iyo bondoswe akacigenda muri Solisi asanzwe twivuriza umukozi akavuzwa. Iki rero mpere kwiki cyambere kijanye n'ibijanye n'amasanganya babeshe mwanavyiboneye abakozi turabakotiriza muri INSS
kandi no muri Sodisi baravuzwa. Ku kibazo kijanye n'umushahara, buri mwaka abakozi bo ngaha muri Iron Steel bamabongerwa umushahara. Kwezi kwa mbere kwa buri mwaka bamabongerwa umushahara. Kiretse ico oyi societe yararavye nta teko ritegeka kugaburira abakozi, mugabo kugira ngo iko bigende neza yaravuze umudeje wa societe yuko abakozi bogaburirwa. Uravye rero ico cyose ndakana karusho kugira ngo ibikorwa bibera bigenda neza, abakozi barafungurirwa bose nyene uba yinjiye gukora akazi ngaha ayi aragaburirwa. Hanyuma ikindi abakozi kwiyo imishahara, umukozi aje gukora akazi muragiranira amasezerano y'akazi. Amasezerano y'akazi uramwiye kati jewe nzoguhemba amafaranga angana gutya, uzongorera akazi gutya. Hanyuma ivyo yemeye arasinya. Iyo mu nyuma gihinduka kumbure ubuzima bw'abati bwazimvye bimeze gutya na gutya, murashaka kuvugana n'umukoresha kuko hamba ikiyago hagati y'umukoresha n'abakozi. Rero nkuko mubivuze abakozi baraganira n'umuyobozi. Aravuga ati jewe umwaka ko muvuga ati ubuzima bwarazimvye, ndemeye kongera ibice 10 kwijana kuri salaire de base. Bongeye salaire de base ibigize umushahara byose biraduka. Dufatiye ibijanye n'ama déplacement, logement, ibijanye na mavatayi usanga byose byaduze. Ariko abakozi bo bavuze bati ayo mafaranga n'ubundi ni make. Dukeneye gukorera ibihumbi 15 ku munsi. Atavataye imirimo, uvata amayere supplémentaire arimo. Rero umukoresha yaremeye kongera ibice, amateka avuga kongera ibice 3 kwijana. Mugabo yavuze ati nzobaha 10 kwijana. Abakozi yavuga ati nibikunda bace baguma muri greve bahagaritse akazi. Naho biruko abo bakozi basaba abo mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi kubafasha kugira ngo ivyo bibazo vyabo bitoregwe umuti. Mwomenya ko iryo shirahamwe rikoresha abakozi baba 300. Radio television RTBB ni vyiza ry'Uburundi.